ubwa mbere nk'uko ndariko ndabivuga nuko n'inzego z'igihugu muri rusangi duhereye ku kigo BRB banki y'igihugu basanze udufate ku biharuro vyo mu mpera z'ukwezi kwa mbere basanze yuko ubu uye rugero rw'ibiciro rugeze ku bice 28 n'ibice 6 kwijana. Ico rero ni ikintu gihambaye cyane gituma abarundi baba preoccupé gose. Ivyo rero bakabona yuko biva ku bintu bibiri bihambaye. Icambere nuko umwimbu atawuhari, n'uhari utunganywa nabi. Hanyuma kandi niyo mwimbu utahari mu gihugu, leta atakintu na kimwe ikora kugira ngo umwimbu ibibuze mu gihugu bashobore kubikura mu mahanga. Ico ni cambere babonye giteye ikibazo mwa kino gihugu. Ikigira kabiri babonye giteye ikibazo ni kibazo kijanye no kuvyara birenze urugero, ku buryo twasanze guhera no ku bategetsi badutwara hejuru gushaka umunyagihugu mutoyi usanga umuntu umenga atavyaye abana 6, 7, 8, 10 yumva ko umengo si umuntu. Ivyo rero twakibonye nk'ikibazo giteye isibe, bigaca bigira n'ikindi kibazo kijanye n'ivyo, ni kibazo kijanye nuko imico n'imigenzo no kwemera ko barundi bumva ko umengo umuntu atavyaye abana umurengera ari kibazo. Ivyo rero biri mu ngaruka mbi zituma umwimbu naho woba wabonetse usanga bidakunda yuko iminwa yose ishobora kuronka icifungura nk'uko leta ibivuga. Iruhande y'ivyo bibazo mpejeje kuvuga, n'umwimbu witwa ko wabonetse muri leta bonyene n'abadandaza baca bagenda kugura, bagaca mbere babishora abatari benko babivuze mwiyo nama muri PAM ngo kubera bironkera amadolari. Ivyo bintu rero murumva neza yuko ari ngorane na yone. Iri tangazo ro twasohoye twavuze ibintu bitari bike, mugabo naho twavuze ibibazo twavuze yuko inyishu zishoboka zimwe zimwe. Mu nyishu zavuzwe nuko bwa mbere leta yokora ibishoboka byose kugira ngo ishireho ikigega c'intega bizoza c'ibitoro, kubera mu bintu bituma ibintu biduga, ibintu bijanye n'ibitoro biri mu kibazo gikomeye cyane. Iki rero bagisavye bashimitse yuko vyoba kubera bitumvikana igihugu nk'u Burundi gishobora kumara umwaka kitagira igitoro. Ubu murabona neza yuko essence niyo yahuri zirabura, mugana n'amazutu buyataye ko ntayahari. Umuntu agaca yibaza rero inyishu ejo izoboneka ingene ivyo bintu bizogenda. Ikigira kabiri basavye nuko leta dufate ku mukuru w'igihugu icegera ciwe hamwe n'umushikiranganje wa mbere ko bofata ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri leta baja mu rudandazo, kuko turabona ko n'ibintu biteye isibe navyone vyuko usanga abantu bari muri leta arabadandaza. Ikigira gatatu twavuze nuko abari muri leta bokora ibishoboka byose bagashiraho umugambi wo kugabanya imvyaro bahereye kuri bo.
kuko nabivuze yuko uwoza guharura akaraba usanga abari muri leta nyene aribo baza mu bambere batuma ivyo bibazo biba, hamwe n'abari mu madini nabone bafashe bumve ko ibintu bigumye uko biri, nk'uko umengo imvugo yogumiba uko yari iri atakintu gishobora guhinduka.